kuririmba ni igikorwa numva ngomba gukora naco kikambera inzira imwe yo kushikana ijambo ry'Imana kure, kuvuga ubutumwa, kwamamaza ivy'ubwami bw'Imana, yego gutabara imitima kuko tubikora nk'abungere, kuremesha imitima ndetse no gutera ivyizigiro, gushinga intahe dukoresheje mu kuririmba tugashira habona ijambo ry'Imana, igitabo ciza Bibiliya twizera. Rero narabitanguye kuko ndababwiye narahuye n'intambamyi zitandukanye, ariko narabandanije, Imana iramfasha kugeza aho hari kwigenekerezo ry'itarike 4 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka turimwo, niho twashoboye gukora indirimbo, dukora recording y'indirimbo, recording live y'indirimbo twamaze gushira habona, ziri ku rubuga, ziri kuri YouTube. Icyo nifuza nuko mushigikira, mukashigikira kugira ngo iri jambo ry'Imana ndiko ndavuga biciye mu kuririmba rigere kure, abantu bumve ubutumwa bwiza, ushobora kubafasha, ushobora gukiza imitima yabo, ushobora gutuma hariho abafata n'imyanzuro yo guhindukirira umwami Yesu bumvise ibishinga ntahe no guhimbaza Imana birimo. Hariho imvo zimwe na zimwe zituma abaririmbyi basubira inyuma, birashobora kuba ubunyantege nke, birashobora kuba ari umwanya muto kandi wo gusenga no kwegera Imana, cyangwa birashobora kuba ari yasikse ariko arondera ibindi bintu, cyane birashobora kuba ari ubukene. Harakenerwa uburyo, harakenerwa soutien kugira ngo indirimbo zigere kure. Rero je ndibaza ko hamwe n'ubumwe bw'abaririmbyi kuja hamwe byonabafasha kugira ngo indirimbo zabo zishobore gushika kure bivanye n'ukuntu bafashanye mu gusunikana. Twakoze urubuga umuntu arubondera kuri YouTube, yandika Mrs. Pastor Niyukuri, Mrs. Pastor Niyukuri, niko wandika indirimbo ucuzibona, hama ukazumviriza. Uhejeje kuzumviriza urashobora kugira subscribe canke s'abone. Kuririmba kwanje ndabiririmba nkivuga butumwa, umwongere ngomba gushisa kure ijambo ry'Imana, rero ndabiririmba nkivuga butumwa, ngomba kubaka no kuremesha imitima y'abantu bose. Murazi ko kera mu isezerano rya kera abamama baririmite, haraho batagera, ariko kubw'amaraso ya Yesu yaratwinjije ahera, aratwemerera kuvuga, aduha ijambo. Kubw'ivyo rero ndabona ko ari ubuntu busagutse bw'igorogota bwatumye ishobora kuba ngeza ahandi, ishobora kuba haramenye Imana, ishobora kuba narabandanije agakiza no kubera ubuntu nagiriwe na Kristo. Rero harimo iyitwa ubuntu, ivuga ko ari kubera ubuntu turiho, ari kubera ubuntu dutera imbere, ari kubera ubuntu tuvuga, ari kubera ubuntu twagiriwe, n'andi majambo menshi abandanya ahayagiza Imana, avuga ubukuru bw'Imana. Hanyuma iya gatatu muri izo ndirimbo ni indirimbo yitwa Ntawuhwanye Nawe. Ni indirimbo nabaye inspire aho niyumviriye ko Imana atawuhwanye nayo, kuko Imana ibera hamwe, kuko Imana ishobora byose, kuko Imana ibona byose. Ugukomera kw'Imana niko kwantumye mvuga ati Imana ntawuhwanye nayo, kuko Imana yacu by'ukuri ntawuhwanye nayo. Izo ni zitatu muri izo. Batumirira abarundi bose n'abarundi kazi kumviriza izi ndirimbo. Ni album canke EP yitwa Gendana Nanje, irimwo indirimbo 4. Nkabandi batumira bose kuzumviriza, harimwo ubutumwa bwiza, harimwo intahe ziremesha, harimwo uguhayagiza Imana. Rero ni vyiza ko bovyumviriza, ndazi ko bizobafasha kandi bizogira ico bibunguye mu buryo bw'impemu.